Utwibukije ingene wageze muri Amerika wagezeyo gute? Jewe ntabwo nigeze ndabisaba Yego. kubera ko twagowe kuva kera. Abavyeyi banje bahunze 72. Yari amagorwa mw'icamake. Bandaniriza. Hama rero barahunga, papa aca muri Kongo. Avuye muri Kongo aza yisanga mu Rwanda. Mama nawe bamwiciye umugabo 72. Nawe ahunga mu bandi. Ahunze mu agenda afise umwana umwe. Ageze mu 94 yamagume n'ubundi aba menshi. N'ubundi banyicira abavyeyi. Ca nisanga ukinjira muri Amerika utangurana n'akazi. Izo mfashanyo baraziguha bakwentegra bariko barakwigisha ingene uzohaba. Muga bidasobanura umugore wahora umukubita ikofe akavyihanganira hagiye haca bimenya yuko gukubitana bitabaho. Ugaje utangura kuzurafungwa ugaca urwara ibisatsi. Kandi ukawisanga wanyoye urumogi. Uratwara imodoka ugafungwa, ugenda cyane ugafungwa. Urebye umuntu nabi ugafungwa, umututseho ntufungwa gusa. Ukubise umwana urafungwa. Umugore wawe usanze bamuri mu byashara byabo urafungwa. Umuvugishije umwana azanye ivyo azana mu nzu yawe ukamukubaganira urafungwa. Wisha agakoko urafungwa. Agakoko ushatse kuvuga ni nk'akahe? Twose ni inzoka ntibayikubita. Inzoka? Imbeba, inyoni ipfuye nabi urafungwa. Niko ntufunga hayigiye nakwirukana mu gihugu. Bakwirukana no mu gihugu kubera wisha imbeba? Umve wa muhungu. Tora isazi basuye hariya. Ibintu biri fizike by'amaboko. Nibwo buzima. Nibwo buzima. Ibiri mu bwonko bijyana na politiki ibyo ntabwo biharurwa hariya. Ibivara. Ubu nk'umuntu jewe ndashobora kuba nokora mu ibanki. Bitazobuza yuko inzu ndiha. Nujya yoza amasahani koza amasahani uravyumva? Ndabibona. Uzi ko yoza amasahani agukirana. Wewe nawe ngo wicaye ku computer. Aho ni muri Amerika. Urakaza in the land of opportunities. USA. Aba amasahani boza basasa ibitanda. Ugasanga afise 100 ku ikote wewe utagira na 10. Ivyo nivyo bisobanura hariya barafripi urabona barabicurika. Umuntu muto ni wakize gusumba umugo hejuru. Reka dufate ngaho iwacu hari abantu bafise ibidiplome biremereye ama degree bahambaye. Abo nta jambo hariya muri Amerika. No kuvuga umuntu hari afise inguvu akora araronka amafaranga. Ufise no mu bwonko ariko hiyumvira. Hiyumvira. Ubuzi rero mukora canke abarundi bakora muri rusange twagurire tubwire no buhe no buhe. Okay, ubuzi. En general. Ubwuzi bwose buba ngaha mu Burundi. Burabayo. Nk'akayiza ubworoshe. Ntuzizere ko uzoba professeur. Ntuzizere ko uzoba umuganga kubera ari byo wumva ukunda. Byo byupfukenye. Aho gukenura kena pe. Mugabo wigiriye mu kimaso, kurima, gutema ibiti, gusasa ibitanda. Gusasa ibitanda byo mu mahoteli. Ako kazi komenga karagoye kuronka none burya hari akaraboneka. Nakubwiye ko ubuzi arya nawe. Ngo tugende twate. Nayo mahirwe yo gushika muri Amerika nayo ndose urumva no bisasa kakahapfa. Ndagushaka kudufasha rero. Uyu munsi muri Amerika ubayeho gute wewe mubayeho gute? Je kubera natahuye. Ndaryohera. Uhabaye neza. Oya. Mbayeho neza iyo nje Burundi. Muri Amerika nubayeho neza. Kwiyakira sawa. Aho niho novuga ko mbayeho neza. Kubera kwiyakira. Nayo ubundiho. Hageze aho ugera igihugu habanza umwana. Agakurikira umugore. Amazi n'ivyakatsi. Agakurikira amabuye. Oya ko nabivuga kose ntabwo. N'ivyakatsi sivyo vyatsi n'ibiti. N'ibiti. Hama hagakurikira ubukoko. Umugabo twebwe urumva twihaye nyagasani nyene. Umugabo hariya nta gaciro afise muri Amerika. Nta nakonze. Umugabo nta gaciro muri Amerika. Oya none ndabibi. Akuzi ko nongaha iwacu umuntu avuga ati sha uri umugabo. Abakubwiye ikintu gikomeye. Ahubwo je nakubwiye unyisimbwa wowe mfashije. Imbwa hari uyikoze ko bokwicane. Bo guhitana. Ni kibazo. Ngaho nyike ngurabe ko nshabu. Tugati wambwa. Oya sirovye baho. Sure. Yeah. Kubera iki none?
ivyabo ntubizi ariko musangira ururimi hariya nibaza ko mukominika musangira twareka bijyona ari ibintu bokwemeramo ushatse ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kutongeye ko mbayahaga nawe nambayahaga ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast aho muri hose yaba bari ngaha mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kwa mukurikirana ibiganiro byacu abari muri Texas, Tennessee, abari California, abari USA muri rusange tubashimire, abari Australia, Europe ndetse na za Asia mwese tubashimire kwa mukurikirana ibiganiro byacu muri rusange. Ndabashimira rero cyane ariko nkuko tubisanzwe ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa no kugira amafaranga, kugira umuryango ndetse no kugira amagara meza. Twebwe ntabwo tunezerejwe no kuba dufise amafaranga kuko nta nayo tunafise, ahubwo tunezerezwa no kuba tubafise nk'umuryango wagutse ari bo mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu mukanatubwira ati nimukosora aha nimwongereza aha kubera muri mu muryango wacu wagutse rero mwebwe buko tuba hafi. Reka dushime mu buryo bwiyaguye cyane rero twongeye gushima kandi ariko kandi nkuko mubibona kuri ekra zanyu canke se mu mashini zanyu mu telefone yanyu murabona ko dufise umutumire n'umutumire asanzwe azwi ngaha muri Utamu Podcast. Subwa mbere tumwakiriye n'umunyamerika, reka kumbure ndamuha ikaze muri Utamu Podcast yongere abaganirize namwe anabaramutse kumbure tuze kuba twinjira mu kiganiro cyacu twateguye kuri uno munsi. Ndabahaye ikaze muri kino kiyago. Okay, murakoze. Mugawanze kumvuga izina kandi wari urizi wari kurivuga naye nkivuga mu nyuma. Nta kibazo ni widondora canke se wibutsa abantu izina ryawe. Jewe ku mazina y'amatazirano nitwa Misago mugabo kubanzi cyane kuko twabanye n'abantu benshi kirekire ariko ubundi ayo nemera ariko byangombwa ni Nduwimana Emmanuel ndi Murundi ko ivuze nyene nta kundi sinongeraho byinshi ndi umunyamerika basi uri umunyamerika double nationalité double nationalité birandyohera kuba mu Burundi ndahaje kandi hanshimisha nawe nkaba nishimye kuba twahuye yego ahubwo kubera ko nakubonye nari ndagukumbuye reka ndakurabira urakoze cyane ni Imisagura akaba ari umunyamerika mugabo murumva ko afise double nationalité ni Umurundi akongera akaba n'umunyamerika. Ni gute wisanze muri Amerika ariko ukaburi n'Umurundi? Nico kibazo umuntu nohera ko kumbure. Oya na Obama yarabaye umuperezida kandi ari umunyakenya. Umva na jewe nuko ntaronse ayo mahigwe. Nagize amahigwe yo kujayo. Mugabo ndi Umurundi ndi imvukira yo mu Ruyigi, mama n'umunyakirundo. Umva mfise abavyeyi bavuka mu ntara zitandukanye ariko urumva byose biguma ari Uburundi. Biguma ari Uburundi. Niko nisanze mama ushaka izina rya mama? Oya ntibikenewe. Ukere. Ikibazo nibaza rero Umurundi yisanze muri Amerika, abandi bavuga ati tuzokina green card, abandi tubavuga ati nzokoresha inzira zishoboka zose ngere muri Amerika. Utwibukije ingene wageze muri Amerika wagezeyo gute? Jewe ntabwo nigeze ndabisaba. Yego. Kubera ko twagowe kuva kera. Abavyeyi banje bahunze 72. Yaramagorwa mu icamake. Bandaniriza. Hama rero barahunga, papa aca muri Kongo. Avuye muri Kongo aza yisanga mu Rwanda. Mu Rwanda mama nawe umuvyeyi kuvuga amateka ntabwo ari bibi. Ubundi biography ntabwo ari mbi. Yego. Mama nawe bamwiciye umugabo 72. Nawe ahunga mu bandi. Yego. Ahunze mu agenda afise umwana umwe ari we grand frère. Ubu urumva iyo mwose ibere rimwe mu bamuvukana. Agezeyo urabona nawe urabizi by'abakenyezi n'umushinga ntahe. Aho je kwitwa Misago nuko ndi umwana w'11 kuri papa. Ubwo rero umuvyeyi wanje atoranye n'umuvyeyi wundi urumva bose n'abavyeyi. Mbifura muri bo. Yego. Mugabo kuba imfura bidasobanura ko tudafise abandi bana bahari. Ubwo rero bica bisaba ko mvuka mu 75 ntangura primaire ndiga. Hageze mu 94 ya magume n'ubundi aba menshi. N'ubundi banyicira abavyeyi. Nisanga nahunze ngera muri Tanzania numva menga ivyo nciye bugufiya. Kubera amateka arazwi buri muntu. Bica vyumvikana icyatumye nja muri Tanzania. Uza kuva muri Tanzania rero uja muri Amerika gute rero? Nciye bugufi sinashotse nja Tanzania.
naranyuze i Burundi ndahamara umwaka. Waraciye i Burundi. Cengera mu aho bita Inzove kuko ho baranzi na musitanteri waho twarabanye inshuti nyinshi zaho twari tuzinanye. Mvaho mbonye ibintu bitameze neza kubera ko ata bintu byari bimeze neza mu gihugu usibye ko ubu ndabishima. Yego. Nca nisanga nagiye mu bandi nca Tanzania mu 1995. Ubu nca nicara mu nkambi nca mbandanya ubuzima ntangura ubuzima bushasha rero nk'impunzi kandi ndi imfuvyi. Ico gihe nari imfuvyi na bene wacu ntabwo nari nzi iyo bari. Ntabwo wari uzi iyo bari? Oya. Hanyuma ubuzima burabandanya rero muri Tanzania, wisanga muri Amerika gute? Kwisanga muri Tanzania hariho ibintu vyigeze kubaho na leta y'u Burundi yarabishizemwo imbaraga. Wanashaka nta nubwo ari nayo yonyene bafatanije na ONU na HCR baravuga ati rero ko hageze igihe cyo kuba abantu bahunze kera barahangayitse cane. Nshimira na leta y'u Burundi ico gihe yari ihari. Nkaca nshimira na UN. Wanashaka nubwo noba ntakunda Amerika nkunda igihugu. Mugabo kugira ngo no nk'iyo privilege ako karyo leta y'u Burundi yarabigizemo uruhara ko twararonse intumwa ziva muri leta igihe CNDD fata igihugu baraza baratubwira fata igihugu canke se isinya amasezerano gufata igihugu ntiyagifasha abantu barabi none abandi bo ntibari baragifasha. Ndabivuze uko ikirundi kirangora. None nyene baragifashe kuko nabandi bari baragifasha. Mugabo ubuhoho rero ntabwo banagifasha. Kwabaye gusangira ubuzima kubera ko twese turi bamwe. Yego. Mugabo urumva bafashe basireka ndakwereke. Ndabivuge mu nyorosho. Intwaro z'agahotoro zaravuyeho bo baza bakubihindura. Nese siko gufata igihugu neza. Haza intwaro nziza. Abarundi bahuriye gufata igihugu neza pana kugifata. Voilà pana kugifata biri. Baca bafata badushira hamwe twese tuba bamwe. Nca numva umunezero. Yego. Urumva rero nubwo nisanze nuriye indege. Naciye nguma numva nisanga mu maraso yiwanje ku butaka bw'iwanje ku gihugu ciwanje arico nkunda gusumba n'ibintu. Ubwo ngiye mu ncamake mu gihugu nta n'ingorane irimo si ngombwa ndamuvuge we. Oya si ngombwa umuvuge umunyarwanda tubwiye ngene yakwakiriye byasabaye kugira ngo ubakirwe n'umuntu wundi. Kijya gihugu bareba ururimi uvuga ugitangura kugira dossier. Bakareba ubwo mushobora gushoboka ko je nari ni identifier nk'umuntu navukiye mu Rwanda mvuga ikinyarwanda. Mvuga ikinyarwanda ariko kukivuga bidasobanura ko ntari umurundi. Ntabwo wacu umunyarwanda. Rero bigaca bisaba ko barondera umuntu yumva ikinyarwanda n'ikirundi akabavuga n'indimi zindi ashobora kuganira nabo kugira babwire ukuri kwawe n'ivy'amakuru yawe. Kuko iyo ugeze hariya n'ubundi widentifia bushasha. Yego. Hama bagaca bagushira muri integration ugacuba hagati bakakwiga uriwe n'ibyo wabayemwo n'ukuntu uzobayo barebye n'imitekerereze yawe kuko barakuganiriza iki gihe kitari gito baguha amezi 6 bakamenya uriwe byo wize n'ibyo utize nimba uri umurimyi nimba utari umurimyi nimba ushaka kuja mu ishuri. Urumva ni ibintu ntihazogira umuntu azoza kubwira amakuru atari yo je ndakubwira ayo nzi kuko naje ndintegra abantu kuko naragirewe chance nanje ndabibamwo nkaza ndakira abantu bava mu Burundi no muri Tanzania n'iki. Nuko bica bigenda ariko iyo haheze amezi 6 baragusezerera bakakubwira ati twagucukije ubu wabaye umunyamerika biraheze. Baca bahubwe n'igihugu byaca bigenda gute ico gihe? Iyo umaze imyaka 2 baguha green card. Green card. Aho rero ubutanguye babyita permanent residence. Iyo permanent rero nizo gutwara ukazokwandura kuronka ubwene gihugu mugabo witwaye neza. Mugabo witwaye nabi nayo hari igihe gipfa. Kwitwara nabi no kwitwara neza bitandukaniye muri Amerika barabiki ubwawo comportement. Urabona twe mu Burundi ntubona ko tureko turagana. Yego. Ushavuje twogwana tugashwana. Muri bijya bihugu ntabwo ushwana n'umuntu. Oya. Iyo ibibazo bibaye uhamagara polisi. Bakamugukiza kandi ntabwo bamugirira nabi. Oya. Icyo cyo ndakizi sekiritiriye kwera sino barenganye. Mugabo
gukubagura umuntu ni icyaha muri Amerika gikomeye. Ubwo rero baca baguha ibihano byo kudasubira kumwegera ikiringo c'umwaka kikunaniye ukagira ibyo bita violation kongeza iyindi minsi vyakwanka bakagusubiza mu gasho iyo biremereye cane bakabona umengura umukriminere bagusubiza barakudipotinga bakagusubiza iyo wavuye iyo wajumva ugasanga umuntu amusubije nko mu Burundi usanga umuntu muri Tanzania barahari ndafise inshuti ngaha zaba bari deported ziri mu bujumbura inzonze kwere iyo ya ntaco turacagenda rero inyuma y'iyo myaka 2 baca baguha ubwene gihugu ku gihe kingana gute rero ni imyaka 5 hari kibazo wiga ubajijwe ugatsinda baca baguha ubwene gihugu ukarahira ugafata ku ibendera ry'igihugu ca Amerika ugaca witwa umunyamerika we waje kuwitwa umunyamerika mu mwaka wa ryari rero nyene ubwene gihugu kubera ko je siniyemera kuko ikiganiro abo tumvuze abaza kugisoma baranze mfise ubwenge bwinshi nubwo ntize yego kandi ni vyiza vraiment kuyimenya ico ni bico auto observation kwiraba ukamenya ati jewe nduye introspection niyemeye kandi baza kubibona navyo ni bibi yego ubwo rero je nagize akagira vuba basi mu myaka 5 ikwiye nari maze kuburonka kera ubwene gihugu urusi ubwene gihugu n'abana bawe n'umuryango wawe mwica makose ashobora mu bwene gihugu oya umugore ntarimo umugore kubera bakuze n'umwana watwaye akwije imyaka 18 oya akwije 18 arabwikorerera ahubwo bajya abandi wowe utanguye kuronka havuyemo umukenyezi uca ugenda urabapirikira babibahera ubuntu abo bandi urapirika bagaca babaha ubwene gihugu certificate zica ziza z'ubuntu arakoze bamwita Misago rero akaba ari umunyamerika w'umurundi uyu munsi aba muri Amerika mugabo afise imigambi akorera mu gihugu mu ntumbero yo guteza igihugu imbere ciwe c'u Burundi bivuze ngo tiko turaganira kandi duha urugendo rwo muri Amerika ingene yagezeyo n'ingene abantu babaho kugeza nawe uri ngaho uri kurakurikirana kino biganiro uri nko muri mu kindi gihugu uze kumenya umuntu aba muri Amerika bameze gutya nibaza kaza kuduha vyinshi mu buryo bwiyaguye cyane yaduciriye muri yanzira y'abantu baba baciye mu buhungiro canke se bandi bari muri Tanzania bakaba barageze muri Amerika ariko ubu muri kano kanya twamaze gushika muri Amerika mwashikiye mu bihe bisagara rero mwashikira mu gisagara kimwe cyangwa mwashikira mu bisagara bitandukanye oya urabona amadosiye harabashikira za Washington za Texas muri New York mugaje kuva nashikiye muri Tennessee nta nabwo ndi mu kigi Tennessee ni gisagara barundi batazi cyane ni gisagara kiri magana he ni North ni South ni muri North kubera uva Texas ugaruka ushaka kuja za Kentucky na za Georgia ahantu hameze uko ni muri North nagasagara gato mugabo korohereza abantu kuba mwica make kuba warashikiye nka Tennessee we byarakoroheye byaragufashije kubera yuko naragerageje kwimuka izindi state zirananira nsanga zirahenze nsanga harimo stress irenze nongera ndagaruka ariko naciye mfasha abandi bantu tubana ndababwira ati hano haroroshe kuko nta na kimwe bisigura nubwo woba muri Texas amahera ukorera usanga ariyo nkorera ndi muri Tennessee kandi je mbayeho norohewe nico cyatumye mbona difference ikibazo ca nibaza barabaha amazu canke mwarigurira amazu ko mwari impunzi ico kibazo kiragoye baraguha inzu y'amezi sinakubwiye inzu y'amezi 6 iyo ni nko kuvuga kukwakira kaze umuntu akwakiriye mu nzu ni nkuko nawe nozi wawe muga ntabwo wocumbikira imyaka yose inzu amezi 6 wo ifungurwa byose bakumenya byose wanashaka no kwivuza bakuvura ku buntu n'indyo jya ku buntu sivyo twivyo kujya byo no kuvugwa n'ubu nubwo hamaze imyaka runaka ibyo nta kibazo kiba bareba gusa ko ataye income ufise ibyo bita ibyinjiza ibyo winjiza iyo utinjiza niho bashobora ucugenda hariho ama department ajejwe ama social service cyangwa kubwira ati nta byo ufise turaguha mugabo nimba ubifise tureba amahera winjiza nawe tugaca tumenya ingene tugukarikira kameme ni Amerika ntabwo byose biri ku murongo babyita welcome to America urakaza neza muri Amerika
ya okay mumaze rero gushika kuronka n'ubwene gihugu maze kuronka ubwene gihugu akazi mwakaronka gute maze kuronka ya permanent residence ku myaka 2 wacu mwaba mukora gute kugira ngo mushobore kubaho kuko urumva amezi 6 aheze mwaca muhindurika ubuzima mwaca muhindura mukatangura mukibaho oya biratandukanye ntiwitiranye Amerika na Canada canke Australia kuko hose mfisemwe abantu Amerika n'uyu munsi no gutwara ugashikaya ejo uzotangura akazi ubuzi buriho mw'icamake kuko tuba mu byo bita capitalisme ubayeho udakora ntabwo bishima ntabwo ari socialiste ntabwo muri aba socialiste ivyo kwiga ni wewe socialisme ni ku ruhande wowe wiga ni hobby wawe sino n'ubushake bwawe n'ubushake bwawe kwiga n'ubushake bwawe uvuga ikirundi ntabwo uzobura akazi yego hama rero ndabicurike rero hariya kuvuga icongereza ntabwo ari byo bituma ubaho neza oya ahubwo kuba ufise imbaraga zo gukora ingufu ibyashi mu mutwe wiyumva ko ushaka gutera imbere baraguha ama opportunity amahirwe bari menshi yo kuronka amafaranga hariya babyita land of opportunity ni isi mw'icamake yo kurondera y'amahirwe uravyumva kandi welcome in the land of opportunities mugabo rero be careful iyo ubyitwayemo nabi uzuraryamaho hanze musi y'ibiraro yego ntabwo barabangura idogiteri ngo cankuriye icyo cyo kikuremo ko kantu uvuze karakomeye se nk'umuntu nyene avuye ino afise amashure kanaka ko waruvuze ati hara ntibaraba amashure baraba kubise ubushake bwo gukora n'ingufu zawe byoga kwijambo initiative ugushaka ishaka umuntu afise ishaka kubera ko indimi harigeze ivanga iyo ufise ishaka barakorohereza no gushinga amashira hamwe hariya barakorohereza ukire gukurikiza umurongo w'amategeko inyuma y'imyaka 2 rero watanguye akazi ryari wewe watangure kukaye kazi niko nashaka kudohera kukubwira ukinjira muri Amerika utangurana n'akazi izo mfashanyo baraziguha bakwentegra bariko barakwigisha ingene uzohaba muga bidasobanura ko utabufise akazi naho ushikaye ejo uzoba uri ku kazi twerekere ingene mwaciye mutangura kubaho inyuma yawe mumaze gushika muri Amerika wewe mwaciye mubaho gute kubera imyumvire n'ibisazi dukura muri Afrika usanga batanguye ajya amezi bagufasha ufise amahera menshi wanashaka ntuba warabitse yego waraziganije ikibazo ni kimwe ukibagira yuko nibakurekura uzoca urwara mu mutwe uzotangura kuriha inzu uriho umuriro ugura imodoka yiwawe nta musiponsi uzosubira kuronka umugore wahora umukubita ikofe akavyihanganira hagiye haca bimenya yuko gukubitana bitabaho ugaje utangura kuzurafungwa ugaca urwara ibisazi kandi ukawisanga wanyoye urumogi n'umwana hajya ntibakubita yego ndashaka uduhe umurongo wo kungene mwaciye mukora kugira ngo mushobore kuhaba rero mwebwe kuhaba ni ugutegera ugafunga uyu munsi ufunzwe uyu munsi uca umenya ati ibi ni bibi wafungwa ejo ibi navyo ni ngorane aho kandi uvuga ati nimba ariko hameze rero reka ndahabe gutya naho ubundi bisaba ko habaye amategeko 1,000,000 none ayo yose y'amategeko 9 uratwara imodoka ugafungwa ugenda cyane ugafungwa urebye umuntu nabi ugafungwa umututseho ntufungwa gusa ukubise umwana urafungwa umugore wawe usanze bamuri mu byashara byabo urafungwa umuvugishije umwana azanye ivyo azana mu nzu yawe ukamukubaganira urafungwa wisha agakoko urafungwa agakoko ushatse kuvuga ni nk'akahe twose ni inzoka ntibayikubita inzoka imbeba inyoni bipfuye nabi urafungwa niko ntufunga hayigiye nakwirukana mu gihugu bakwirukana no mu gihugu kubera wisha imbeba umva wa muhungu tori sazi basuye uyikubite bakubona Amerika ntibishoboka ico nticyoba kanimbe ndagumye mu Burundi numva ko bikatse oya kujayo ni byiza ntabwo none sinzosubirayo kwa mu
none ni bibi gute ahantu ugenda nkazana amahera nkigurira agasarabwayi mu Burundi bikaryoha agasarabwayi abantu baravyumva ko ari akayoga baravyumva agasembo yego ikiza cya hariya nta bibura bibi navyiza yego hariya horoshe kuronderera ubuzima mugabo kibuka igihugu yego hariya nizaniye igihumbi hano ntidutera ama tukaryoherwa cyane atangorane nimwe kandi tukazunguruka isi tukaryoherwa nkanubaka n'ibintu nkagura n'agatongo nkagira ikibi cyaho rero nta kintu na kimwe cyawe kibaye oya ibintu byose ni vya leta ni vyande uguze imodoka ntikugora n'umwana aragura imodoka yego samakashi ya baraguha credit ugatora mugabo uyishira muri assurance ikigira kabiri utazohava wihenda ngo wagiye kugira ikintu gusa conyene cyo wo kwirinda gukingira ibyangombwa ibisigaye biroroshe kuronka ni miliyoni woyironka y'amadolari ariko banza wiyumvire utagira ni bya bindi uzoza ngaha ngo uri kurajya ibirori ukibagira igihugu urimo hari ukoze ku muntu urabona nk'ubu ndagukoze ko no kuzuru gusa ugaca uvuza induru baca banyicira ibyangombwa mu cyamake bagenda ni raporo itangwa ugasanga wewe ntufise uburenganzira ku bintu bimwe bimwe hakagira naho bavuga ati uyu muntu so kuba mu kino gihugu n'abazumva ikiganiro bazi batompinga badatunga amatelefone batogendera mu ndege ngo baze ngaha gusura inshuti n'abatandi barahari benshi kumbe nk'ubara nk'umuntu twama twibaza ngo yanka kuza kubera atagikunda Burundi cyangwa atagikunda biwabo ari nk'ibibazo yoba yaragize bituma atokwinjira atosoka mu gihugu uzomusaba nk'iyi myaka 10 kugira avyerabore bigende neza ku murongo cleaning y'amakosa yakoze kandi bisaba wigengesere gusumba amagi kugendera ku magi kumenga biragoye ya jabo nirirwa nsiga hariya bo benshi ni benshi ariko nanje byasabye kwihangana mwicyama ko nabitahuye nta kwihangana yego urashobora kwihangana bikakunanira kubitahura ugasanga warenze amategeko voilà nyerekana akazi ubona ko byari byanse konza naje hano mvuye mu gasho kandi utabona icyo uzize nanyoye ku gasarabwayi akayoga kandi mfise itike y'indege ivyo mvuga barabizi ndafungwa wanyoye inzoga ufise itike y'indege babibona gute babibonye gute rero oya yafunzwe ndi mu kuza ca ndavuza induru bankuramwo kugira nzosubire kuburana basi narabanje gushikima ivyo ntavyo nofuta kuko barabizi barabitahura unyoye ku nzoga wari warengeje cyane oya iyo bagutekeranije babanza kugufunga hariya ntavyo gufina umva barakwiketse yo polesa USA waje mu Burundi bakwiketse kandi bakwiketse gusa ko wanyoye inzoga nyinshi kandi tanzoga nyinshi wanyoye oya nta nizo nanyoye wanashaka kwikeka oya no hariho n'ibindi bihugu bibanye ngaha usanga nk'umuntu ariko aranyonga nk'imodoka ugasanga no ngaha byarigeze kuba bihari kandi no businzi nibaza amateka ariho kirazira kunyonga imodoka wanyoye mugo urumva weho hariya banakwiketse gusa ko wanyoye inzoga byarambaye ko ati ibi bintu biteye amakenga gusa navuye ndabikize kubera niyo mpamvu naje birakunda numva bigoye ivyo nta ngorane barabizi ndabinyegeza nka ikibazo nongeye kukubaza akazi mukora hariya nakahe watubwiye ko umuganga nashire ku ruhande umuyize ekonomi nashire ku ruhande uwize guharura ku mamashini contability nashire ku ruhande uwize binabiriya n'ibiharuro byose ashire ku ruhande na bya byongereza abafaransa n'ibifaransa muzi bakora iki urazi ibyongereza abarundi bavuga hari basumvya n'abanyamerika wanashaka ni benshi ikibazo gihari rero iyo bavuze capitalisme ni ibintu bijanye n'umutahe umva abantu bagwiza itunga muri make nubwo ntazi ururimi hariya ibintu biri fizike by'amaboko nibwo buzima ibiri mu bwonko bijyana na politiki ibyo ntabwo biharurwa hariya ntibivara ubu nk'umuntu nk'ubu jewe ndashobora kuba nokora mu ibanki bitazobuza yuko inzu ndiha
n'urya yoza amasahani koza amasahani uravyumva ndabibona uzi ko urya yoza amasahani agukirana we nawe ngo wicaye ku computer aho ni muri Amerika urakaza in the land of opportunities USA aba amasahani boza basasa ibitanda ugasanga afise 100 kw'ikote wewe utagira na cu ivyo nivyo bisobanura hariya baraflipi urabona barabicurika umuntu muto ni wakize gusumba umuwo hejuru reka dufate ngaho iwacu hari abantu bafise ibidiplome biremereye ama degree bahambaye abo nta jambo hariya muri Amerika kuko kunda batwenza abandi bariko bariga bafise imigambi yo kuja muri Amerika umviriza ikintu gitanga ahubwo ni mutegure n'amaboko nayo nyene ariko kandi nawundi atari kariga ngaha mu Burundi nta kosa araja sindi kukiganira uzobaza abantu noho bazoshira ko commentaire je ndarima urarima nisuka kwanza none urimyuka kuramwe ibihumbi 8 vy'amadolari mu ntore ku kwezi mu ntore kwiyera babyita eggplants hariya intore niko bazita eggplants ama eggplants yanje nashize ko n'idodo n'ibigori n'ibiki nkasarura muri trimestre ntarose ibihumbi 8 mu gihe utompenda nta muntu yoronka ibihumbi 8 mu mwaka adafise ibindi tuza kuganira baza kuri trimestre civyo nabironka na ejeje wejeje ukashobora ariko nkaba mfise n'akazi kawe n'akandi kazi kawe no kuvuga umuntu hari afise inguvu akora araronka amafaranga ufise no mu bwonko ariko yiyumvira hiyumvira ubuzi rero mukora canke abarundi bakora muri rusange twagurire tubwire no buhe no buhe okay ubuzi en general ubwuzi bwose buba ngaha mu Burundi burabayo nk'akayiza ubworoshe ntuzizere ko uzoba professeur oya ntuzizere ko uzoba umuganga kubera ari byo wumva ukunda byo byupfukenye aho gukenura kena pe mugabo wigiriye mu kimaso kurima gutema ibiti gusasa ibitanda byo mu mahoteli ako kazi komenga karagoye kuronka none burya hari akaraboneka oya nakubwiye ko ubuzi arya nawe ngo tugende oya ntayo mahirwe yo gushika muri Amerika nayo ndose urumva no bisasa kakahapfa ucukira rero vuba kora mu hirya amadiplome wosiga ngaha ivyo ntacyo bifa neje ntayo mfise ucugira ngo nta diplome ngira niko ntayerekana nta kamaro ikomerezaho rero social urasasa kariminga ugakubura ivyo rero ni original ivyo nibwo buzima rero nibwo burinde panda kandi ubu uri free ugataha ukisinzirira ukinywera agasara bwayo ata muntu akuvugisha yego nta biro nta raporo uza gutanga nibwo buzima rero mukora ku isaha bakora ku masaha contract bisaba uburi dogiteri ivyo bijya wavuze engineer ako navyo biravuna nakubwira impamvu bivuna uri engineer uzokwisanga jewe untunze gute gute rero urantunganye bisigurire okay numva abantu barundi bifuza kuja muri Amerika uri engineer shaka banze bamenya akazi kariyo wewe hari amahera bagukata iyo mpevye akazi nzoza ndagivye wawe ucusanga tungana je nari guhembwa amadolari 200 kw'isaha wowe uhembwa bijya bihumbi ku kwezi uzondihira hajya mba ubundi ndihire amahera yo kuvuza wongera undihire n'ivyonge baza barakata bagenda bagira urabona kujya nimba muri abadogiteri nk'amajana ngahe muri mu karere muri federo ivyo bita federale uza gusinyira baragowe gusumba twebwe batora abantu bama degree hariya ba dogiteri aba engineer baragowe muri Amerika babona ko baryohewe ubwa nibo bagowe kuko income nizikeya par rapport yanyu ahembwa menshi muga mu kuyakata ijya pourcentage asanga yatahanye duke bamuha privilege nyinshi mugabo ntibaba mungana kwisura nibyo twokwita inge CV y'umuntu CV kirekero umugaba utibaza ngo
aguciye ko ngo yo gusumba kubaho kandi ushobora gusanga ufise amahera mu mufuko we atanaye afise. Abantu rero bariko barakurikirana kino kiganiro bafise bene wabo bari muri Amerika, muze mubatahura mumenye akazi bakora, ariko ushobora gusanga yashitse hariya akaca avuga ngo reka ngo nkore ubuzina kora ino mu Burundi, akaja kuba dogiteri canke akaja kuba muganga ahantu kerekonke, urumva ko bishobora gusanga ata amafaranga yinjiza menshi cyane. Ariko babandi nabo bakora ubundi buzi butandukanye nabo muze mubaganiriza mwumva ivyo bakora, haraho wosanga anaguhaye n'ayifanta kuko hari gushaka gusanga yaronka, habeho gutahurana rero mwebwe mwarabaye yo mu mazi y'umwanya munini, aba barundi baje mu kino gihe mubona babayeho gute, bakora gute, mubafasha iki? Bo ikiriho nibo bafise amahirwe gusumba twebwe. Iyo twashitseyo turi bashasha bo baza basanga tubigisha uko habaho, nibo badukiranye gutusumba kubera acavuga ati nimba ari uko reka rero ntangura umugambi. Mwe bumva hari amakosa mwabayemwo bo batajamwo kubera baronka abantu babasigurira, kubera twe turabentegra mugabo twe ntitwaronse abantu badusigurira Amerika, byaratuvunye muri make. Yego. Ariko sinokwemera ko uvunika uri umurundi wacu. Niwo kwemera ko umurundi avunika? Oya. Je ndafise abantu benshi banakize ku nzu. Kubera narabakiriye ndababwira ati muhungu itondera ibi. Ndibuka naragiye gukorera ahantu kwivuriro riraho jewe. Haraba umu infirmier yambwiye ati muhungu burya hano hantu twaba gucya. Ati mwebwe muje twebwe twaragize amakosa menshi. Ati rero kugira ngo uzohabe neza urarinda bino bintu ibi kandi ndabiravye nawe yaragize atari harambwiye ati burya ingorane twe twagize ntitwarusantu baduhanura. Ati rero mwebwe muze mufise amahirwe kandi vraiment ndamushimira nyamuntu biraze nk'ivyo nyene. Je mwene wacu yaraje avuye Tanzania nabubwiye ati ushitse muri Amerika urashitse mbanze ndakubwira ivyanshikiye ivyo vyamutunze uzi ko asumvye no mu gihugu yubatse byinshi kusumvya ko wewe yaciye abita ubwo nyene yaciye avyumviriza arabitahura mugabo je narabuze umuntu warabuze umuntu agufasha turikomerekera. Ndagushaka kudufasha rero uyu munsi muri Amerika ubayeho gute, wewe mubayeho gute? Je kubera natahuye ndaryohewe, uhabaye neza mugabo oya mbayeho neza iyo nje Burundi. Muri Amerika ntubayeho neza? Kwiyakira sawa, aho niho novuga ko mbayeho neza kubera kwiyakira. Nayo ubundiho hageze aho ugira igihugu vyanka ukandura ukuzurahungira i Burundi urumva biba ubayeho neza. Ako abantu ba muri hanze ko mutubwira ko bikomeye hanze ni kubera je turi kumwe none ndakubwije we none ntibazogushira ko commentaire je nabayeho nabi ku buryo numva umenga no bivamwo nkitahira Burundi mu Burundi. Oya ngo ubuzima bwo hanze ngo burakomeye. Oya iyo nza kubimenya nanje nkaronka umuntu anyentekera mbere ivyo ego nari kuhakunda anakunda ni wacu hose nkahakunda muga kubera ko hamaze kunkomeretsa n'ahantu mvugiwe inshuro zirenga 5 wumva no hako. Oya umva ntubona ingene n'amakosa ingene yagwamo ntubimenya umva bisanga bite buryo byaratanguye birakwafectinga mu mutima kuvuga gusa ndahakunda kubera ko mfise ubwene gihugu muga bitosibanura ngo ndahakunda gusumba gana nabwo wonyica ntiwukunda Amerika gusumba mu Burundi. Oya harankomerekeje Burundi ntiburankomeretsa nta kibazo na kimuragira mu Burundi ni umunezero ni land of peace nisi y'amahoro mu Burundi hariya ni land of opportunity nisi y'amahirwe oya yo kurondera mugabe nayo akaba ari isi y'amahoro. Ahantu ntembera n'amaguru mw'ijoro saa 8 nkabura n'inyoni inyako ku mutwe atari sawa. Bitandukanye no muri USA rero abarundi bagiye rimwe na rimwe tubabona nk'abantu bagiye kuronka amafaranga banayafise ari benshi cyane. Wowe bibona gute abantu bari hariya? Nivyo biraboroheye kuyaronka. Sinakubwiye ko byoroshe ikibazo mu mutwe wagiye wamaze kuhiga abagiye bahize biroroshe yo nagutungana n'ama etage hose yo hubaka wewe ikintu cyahariya gusa utazishiramo yego uzutinya umugore uzutinya abana uzobibane uzobifate zero uzocuba kubatinyisha ushatse kuba ushatse kumera bya bindi
umugore agukanze ugashaka kumera nkaho umenga ni imana yawe ariyo ucube mayibo ngo mfise umugore akubwiye uri hehe uvuye hehe wiriwe he mbe amahera wahembwa ngahe ntumwubahuke mw'icamake oya we ntakubahuka ahubwo ntimwubahe ntabeho kubahukana nk'abantu babana habeho kumvikana gukira biroroshe singa muri Amerika kwera sindahagaye land of opportunity ahantu umuntu aronderera mu minsi mike nk'ubugezeyo aho usanga ari wowe wahubatse mu myaka ibiri ariko atawa kuvurunze hariya kuvurungana n'ibintu bibiri uba mayibobo canke ukaba umuntu uvyihojeje ukabona ntabikuraba ukasinzira ukareba hirya aho rero ucukira tugaruke ku kibazo cerekeranye n'amahoro ari mwa kiriya gihugu ndavuga umutekano abantu baravuga yuko polisi yaho ikarira abirabure ico kintu ukivuga ko iki ivyo vyo gukarira abirabura none polisi n'abarundi turafise abapolisi bari muri polisi ca Amerika ivyo no vyita ko ari imyumvire ico ntobesha coco nemera ntabwo banka baba hariya eka ahubwo abazungu bari manipire ku bihugu vyacu gusa bo bashaka kudutegeka mugabo uba hariya n'ubu n'ubu wanashaka mpamagara urebe ko ikajugujugu ishahagarara kubera ndi umunyamerika iraza n'ukuri kubera umunyamerika uvuga ati ntabara none sindi umwirabura kandi nyene icyo kintu uvuze kirakomeye uzi ko nk'umuntu w'umunyamerika nk'uko kwanyu uvuze ati jewe birakomeye ngaha mu Burundi naho nobesha naho wobesha boza bavuga ati munyagihugu wacu mwene gihugu wacu bambonye baza ubankwega ishati tinjira nivyo bini bisanzwe nta ngora umunyagihugu umwene gihugu harafise agaciro mu icamake kuri ico gihugu ukira ko wararahiye kwidarapo ntibaraba ngo urirabura ivyo vy'amacakubiri n'ububeshi kandi nawe uwo ukubwira ufise imbaraga abantu urumva hariho manipulation anda y'ubuzima bwawe nawe kubera ko none umugore kujya uvuga ngo umutwe w'urugo iyo bishitse none wishwe umushinga nawe aca yitwa umushinga nawe oya ntabwo yitwa umushinga nawe nimba twemera ko politiki ari uko imeze Amerika ari iri hejuru reka tubireke uko nyene yego rero duca tubigira gute hari ikindi kibazo nama numva bavuga yuko muri Amerika umugore n'ibindi bintu usanga biri hejuru gusumba wewe what do you say ubivuga ko iki wewe wabivuze nabi bavuga ati umugabo n'ibindi biremwa muri Amerika bigenda gute habanza umwana agakurikira umugore amazi n'ivyakatsi agakurikira amabuye oya ko nabivuga kose ntabi n'ivyakatsi sivyo vyatsi n'ibiti hama hagakurikira ubukoko umugabo twebwe urumva twe twihaye nyagasani nyene umugabo hariya nta gaciro afise muri Amerika nta nakonze yo umugabo nta gaciro muri Amerika oya none ndabizi akuzi ko no ngaha iwacu umuntu avuga ati sha uri umugabo abakubwiye ikintu gikomeye ahubwo je nakubwiye unyise imbwa wowe umfashije imbwa hari uyikoze ko bokwicane boguhitana ni kibazo ngaho nyiti ngurabe ko nshabwe tugati wambwa oya sirovyibaho kareka cyo canjohe yego kubera ubuzima bubayemwe hariya oya kubera amateka ya hariya biri no mwibwirizwa shingiro none duhiga icapo c'umuntu yarose ubwene gihugu ari muri Amerika hageze igihe c'amatora n'igihe cyo kwiyamamaza abademokrate n'abarepublike mwebwe mubaho gute nyene muri mu migambwe nkuko nyene namwe ubishaka murasi itegeko oya bigenda gute rero iyo hageze ibihe by'amatora ukuzuza ukazoja kuvotinga nyene bijya byo gutora ikintu bakubesha muri Amerika nubwo bajya abanyagihugu bose ijya population yose ubona itoja mu matora bo babazi ubuzotwara ntabwo bibijya ntacyo bivara ni formality babazi ngo n'uyu tuzotora inama nshingamateka nitora bijya bindi n'amatiku nayo sindabibamo no gusamaza tubibamwo kandi ko buntu
bo baba bavuga ati tuzotuyu nitwe tu bajya batogwa n'abantu 9 batarenga perezida baba baramugenye aba nabizi ko azoba we bayiboneka je ndafise umuntu twari tukundanye w'umuzungu yambwira ati Trump azotorwa ati nanje ndamukunda abantu bagatangura induru ati kabo mukura ngaho urabizi hariya baragena kandi ikindi naco zokwitondera nta ba republike n'abademokrate babaho oya ni nk'amahasa bo barazinanye bagati umunsi hazotwara uyu bijya mwaka n'uyu ahubwo ndakwibariza kandi abibamwo kubera ya politiki mwarabimenyereye ikibazo ngiye kubaza rero ni gute mu gihugu nka Amerika kibanga imigambwe ibiri hari indi migambwe ihari cyangwa rero utamenya gusamaza amakungu ugasanga muri Afrika igihugu gifise imigambwe 40 50 aragahugu gatoya iyo migambwe sibajya abazungu bayiforo bayigirira ngaho iwacu muri Afrika bakara kuyigirira iwabo babigira kandi aribo badutwara barazi ko imigambwe mu icama kibaye myinshi hari byo yica ibyo badukeneye ko babicisha muri bijya bimwe byakera bavuga ngo diviser pour régner bijya rero ntabwo byagiye nta nahamwe byanagiye byagumyeho kujya nyene je twama dushwana hariya nawe ati kubera iki muguma mutumanipira gutya mu buzima kubera ko muri Amerika uburenganzira niba yitangwa expression for speech droit d'expression hariya uvuga ibyo wishakiye okay umuntu ariko arasozera rero uyu munsi umurundi yifuza kuja muri Amerika wo muhubuhe butumwa umurundi yifuza kuja muri Amerika oya twese twohifuza nubwo ari yo mba ahubwo uhifuza iyo banza kumviriza ikiganiro agatangurira ku ntango no ku mperezo ukazira kugenda uzi kugiye kugira hariya simwisira n'ahantu ho kurondera ubuzima ukaza kubaha igihugu cawe kiwawe niho wonezerwa gusumba uko woba hariya hariya hari ibindi bintu kandi ukumva ko hari iyindi si iwanyu ariyo nziza nubwo wotunga iparaseri imwe wosumba umuntu afise etaje muri Amerika muguka ufise pa naho ufise paraseri imwe Bujumbura agaparasera gatoya kangana naka twicaye mwaka ubusumba dogiteri aba hariya ngo afise inzongwa bamwe kuko umwanya n'umwanya hariya byose si dogiteri si engineer baguma baharura ko atari wabo ahubwo wari kumbaza ati kubera ikibuza ngaha buri gihe kubera ikinyuza nasho nyene kigira kukishura abantu ako nyene warumbajije gatumye ndakubwira gukunda igihugu n'ubutaka bwawe kuko uyu niwo mutima w'isi wacu niho umutima uterera mwebwe no kuzika bazonzika mu Burundi nahejeje no kubivuga je umpambaha kuko niho umuzi wanje uva niho ukomoka kandi ikindi no kongerako Uburundi niho mutima w'isi apana mutima wa Afrika ni mutima w'isi kubera iki abantu benshi bakunze kuvuga iyo bageze mu Burundi nyine bakavuga ati Uburundi ni igihugu ciza aho ntibaranatembera ntibaratubwira ibintu byerekeranye n'uko amabarabara hari ugasanga avuga ngo ikirere ngo kimeze uku we mubivuga ko iki ugereranyije n'ikirere cya Amerika urunguru kurabe hajya hose mu biti ndahabona hari ndayibona hari imyotso oya n'abantu bari nyuma yawe barabona ko hari ahantu hari ivyatsi ubona ko hameze neza ikigira kabiri mpemu yaho yera urabona ahantu ugenda ukaryama ukisinziriraho ata muntu akuvugishije oya sawa rero ne hari ibindi ushaka umutekano ni wose icya kabiri klima yaho ugiye mu mateka ngaho cuja kuri ku muvyeyi isi yose gahiga ati mu Burundi no hazova umuntu ajejwe Union Africaine kubera iki bivi Burundi icyo ako kantu nakumva land of peace none wumva ko nawe umuvyeyi bashatse kuvuga abantu bavyumve neza ni
ni umuvyeyi wayo Sebarundi. Ni Sebarundi. Napfa kuvuga ko yitwa Neva. Ibisigaye ntavyonze. Wewe umwita umuvyeyi. Wenyene. Yego. Ibisigaye Sebarundi. Isi yose ikavuza induru ati ni wewe. Niwe. Nta kantu wumvamo. Ko burya Imana nyene burya irazi Uburundi. Raba Imana izengurutse isi yose no mu kandi tufise ibihugu vya Algeria n'ibinini, dufise ibihugu vya DRC n'ibinini, dufise ibihugu vya Libya n'ibinini za Egypt. Bagatora land of peace Uburundi. Bagatora tuyini wakwiye kuba umurongozi w'ubumwe bwa Afrika. Ni kikwereka arabuze uwo rero niwe akagatsi kubera yavutse mu ivu ryahaye. Niyo bita Eden. Yego. Kandi ndavyemera uko nyene. Uravyemera. Niyo Eden y'isi. N'abazungu barabizi. Oya n'umuzungu ageze ngaha biramugora kugira ngo afate ingingo yo gusubira inyuma. Ceka nifise umuntu yazanye umugore w'umuzungu w'umwirabura nzomuguha mu kiganiro. Yaramuzanye amukuye muri New York. Ageze ngaha cisa ngo mu Burundi nuko hameze ngo sinzosubira. Yego ngo yarase gusubira amakuru ari narigeze kuyumva. Oya agenda namuzi. Noneho mfise babiri nzoko. Kandi bafise amashuri n'amanuze. Kino nico gihugu cisi. Unubona gisenyutse uzoca umenya kwisi yose senyutse. Ati subiramo ako kino gisenyutse. Igihugu cy'u Burundi. Reba ukuntu kangana. Naho tazanamwe intambara ntiwogatsinda. Ngaho none kangana gute abadagi baragerageje abirigi baragerageje n'abandi bazogerageza ntibazogashoboka. Land of peace. Apana niho hari umwe bw'isi, niho hari umutima w'isi mu Burundi. Nanje ndiyemera ko ndi umurundi. Naho uri muri Amerika uravuga ati jewe kuba ndi umurundi biraneze. Je ndi umurundi ne. Hari uzi ko uvuze umunyarwanda ntakwe aca hunga. Sure. Kubera iki none? Ibyabo ntubitse. Ako musangira urimi hariya nibaza ko mukominika. Musangira twareka bijyona ari ibintu bokwemeramo. Ushatse kuvuga iki? Ibyo nyene. Kutuvyoronga, kuvyoronga isi, uburere ibiki. Rero bijyona ari ibintu wobemera. Ushatse kuvuga abande ntavyo nzi naho hirya. Sawa rero ntacyo ni kwa Kagame basi. Niho uvuga ati ubivuze muri Amerika hari kibazo none muri Amerika kwitwa umunyarwanda. Yewe kaya isi yose uvuze umunyarwanda basigaye babihunga bita abakongomani. Bita abakongomani. Ariko uvuze umurundi. Yo. Muri Amerika hose isi aho oya aho muri mwebwe nk'umwaka je navuze jewe. Benshi baravyikuyeko kandi tubazi. Muri Amerika mubana ntibabishaka. Ntibashaka kuvuga umunyarwanda. Abo nyene abanyarwanda bo nyene cha. Nk'ibikibajone. Biboneka nabi rero. None ja mu makuru ukurikirana histoire na biographie yabo. Uwo kwita umunyarwanda ya masaha uryohe. Yaje. Kubera ndi umurundi. Oya nezereje no kuba umurundi. Aho rero bamukwite basi. Muri kwitwa umunyarwanda muri Amerika rero ni kibazo rero. Navuze isi yose. Kanako narinzi. Ako nawe ndakaguhaye. Nzogira recherche nani ndamaze numve. Kushobora gusanga bitoroshe navyo nyene. Anyway, dusozera kino kiganiro rero. Message uha abarundi bari ngaha mu Burundi nabo nyene niyi. Nubuhe butumwa woba? Narazitanze ni ibintu bibiri nshaka. Nshaka kuzohura n'umuvyeyi tubonane nawe ndamuramutse nta bindi kuko ndamwemera. Umuvyeyi abantu ndakongezeko ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kutongeye ko mbayahaga nawe. Nambayahaga. Nambayahaga nawe urashaka kuzobonana nawe. Oya mbayahaga muzobonana. Ndabikwijeje. Mbonye umuvyeyi atubona mbayahaga. Ama we twabonanye. Ese umunyene urumva ko ubuza amahoro kubutarahura nabo bantu nyene. Abo babiri ndabagwaye. Umuvyeyi Ega nambayahaga no. Nambayahaga Apotre. Ama nkabatura ivyiyumviro byawe. Kwatura ivyiyumviro byawe. Ni ikintu gikomeye. Akaramba basigaye b'abarundi bacu. Ico noba mfise. Bumve ko kwirukankira hanze. Si wo murimo. Oya. Ahubwo bige kubaka igihugu bacyumvira
ko natwe turavyo tukaza gusura hano tugakora ibikorwa hanze wohasumira muga ntabwo ho kunezera kuko turavyara tukagira abuzukuru abana n'abuzukuru n'imiryango tukayubaka yose hama tukagira igihugu kiri hamwe kandi gifise ubumwe kirimwo amahoro n'umutekano apana kuvuga ngo tugihaye umugongo kuko nanje urabona ko nemera nkaza nkaguma umwanya nibi byo kuguha ikiganiro bikwereka ko nkunda igihugu byo komera cyane ibyo birumvikana hama rero bakunda igihugu barihe kukigwanya nta bintu kuko ukigwanije hariya aho uzoja hose amaherezo inzira ni mu nzu aho kantu karakomeye ndagushimire cyane Misago Emmanuel Nduwimana kutagashira ndagushimire cyane undamukiriza abarundi bose banzi kubera baraza kumenya ntabintu okay arakoze cyane rero Misago Nduwimana Emmanuel ariko shimire namwege mukurikirana mu biganiro byacu hari ibyo mwifuza ko twozoganirako nimutwandikire muri commentaire mutange n'ivyiyumviro kwa bino biganiro tuba dushikiriza kumbure ibi bigira akamaro mu gihe mu byumvise mukabiha n'agaciro ariko umuntu ashaka kuja muri Amerika s'il vous plaît abe yumvise impanuro zande za Misago Nduwimana n'ubushaka kwamwa kino gihugu nawe amenye ibyo gukora n'ibitari byo gukora Imana nibahezagire ngiraho mwubahwe n'agahwana